hari abantu bibaza yuko urubanza rwanza ari umuryango uri kurarukora. Yego c'est vrai urubanza umuryango uri kurarukora mu ngana arimo kuboko kw'iwanje. Kandi ibice binini cyane. Yego. Jema manamubwiye ati n'umugore wanashaka. Namubwiye ati reka urubanza ndarukore. Urabyumva? Kuko ninarukora nejo ntuzonyubahira akazi turi mu rugo. Ushobora kuba natanguje umugambi wo gukora ivyunguka bigomba binkwera umugore bimubesheho. Peut-être ejo nibabona yuko utwo duke iyo sorosoro nkura muri entertainment bakabona ingene ibintu biba ingene bigenze bashaka gufata ingingo zituma ejo uzonsanga nanye mvise batima nkiya Samuel Hope. Yego. Fisi imodoka nziza ntagira mu mburugini. Saza yamubwiye ati kwera bivanye n'amakomantere haravuzwe amajambo menshi. D'abord sibyo apari d'ibyo ngira sibyo gushika ino saha baracabanda bapostinga kwera ndafise ukuntu namuhisha mu maso mugabo abakunda yuko abafise by'abandi babona amazuru je sinzi by'amazuru byo bayabonye niyo bayakuye. jewe sinzi mu bantu bagaburirwa n'izuru munana. Hari abantu bagaburirwa n'amazuru. Oh yeah. Jewe sindi muri liste y'abantu bakora akazi kubw'amazuru. Genda umuntu ndatena genda umuntu wabose. Amfere umwe wiwe yacamubwiye ati we warongoye n'ikinyamakuru ngo murongo n'ikinyamakuru apana umesha amakuru ikinyamakuru wowe murongo n'ikinyamakuru. Yego. Ati ngaho uzokubitwa ibitero by'akajya. Ninati yanditse Simbizi arongoye ikimuga arongoye ikinone biramuraba none nawe natwereke basi beno bwagote Jesse nukana ane kai utahura yarabuze n'umwayambu. Rero iyo umuntu yabuze yaragageze kunyikubako naranse Neri sitaki danse sindimwo. Rero azovuga amajya yevuga izaka Neri sindaguha. Gari dasanzwe inshuti mukunzi ibiganiro bica hano kuri The Re TV show, the #1 swag videos ihabara iguha ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bidasanzwe, ibiganiro bikwereka ibi nabiriya abatandukanye ahatandukanye mu bitandukanye. Rero nko kubibona ndi kuri Samuel's Hotel, hotel imeze neza cyane hano muri Nyabugete ya mbere, aho ubona yuko naje kuyaga n'umusaza bimwe mu bikogwa amaze imwe imisi ari karaboneka muraze aheruka kuboneka ari kumwe n'umwigeme yavuzwe ko amajambo menshi. Rero n'umusaza Simbizi Sema Vumba umunyoni. How are you bro? Meze neza. Turi kuri Samuel's Hope tugira tuyage bajya twereka abantu mperuka tuhugurura uno munsi turagarutse. Yes Simbizi turaje kuyaga turaje kandi kwereka ivyiza byo muri Samuel's Hope mu diaspora yakoze igikorwa cyiza hagacira abanyamuziki aho yagize diaspora homecoming abaririmbyi Kidumu ndayibuka gushika ku baririmbyi batoje aho ubona yuko mu nyuma yaciye aza habera Dojo San bose bari n'ibyagiye bari ari intuze Dojo San oya ndayitranije rimwe yabera kuri Miki ya indiyo ngaho ndayibuka abakidumu n'abantu hamya Miki ya diaspora homecoming yari ni Samuel yayiteguye muri Dikobu aho Dikobu yeruka gutegura Dikobu Music Award abaririmbyi ba diaspora n'aba Miss aho ubona yuko bahabwa amahunda yameze neza. Ego rero tugira tuyage n'umusaza turabereka gato ingene bimeze kuri entrée hama tubereke n'agakaraoke urabikibanze ingene kimeze hama twica twidugira tuje kuyaga ivyunguka none yare bago fresh bintu bimeze neza nibaza yuko boheruka bugurura Medo Ville niho yari Ndundi Culture nasanga ariko aratwereka ibikorwa bimeze neza ariko kandi nibaza yuko abantu bari korabibona ku mwango haba harabajejwe umutekano kandi basa neza boze kuna Mose Simbizi yoze yuko ibintu biba bimeze neza turinjira kubera ko bari baducekinze hama twereke abene gihugu ingene vyifasha tubanze tubaye ikaze rero abazunguruse gatoyi hama twecha twigaruka ntangorane.
Yes sir, nikaze rero nshuti mukunzi w'ibigano bicano kuri The Real TV show, wewe mukunzi butunzi bwacu utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu. Nkuko nabikubwiye turi kumwe na Buda Bu Simbizi wa Semavumba, umunyoni yemirije kwitwa umugabo. Aya sinaguhebye uri njye. Amevye wewe. Sarakoze urubanza sina nabimenye. Ndayibona ku bantu bambere bagumabera ngo rongora tuzogushikira. Nguru umuntu wambere wazimije telefone. Kakubesha bene gihugu. Nabimenye. Rongora umba Simbizi turi nyuma yawe nukuri ko imana ujya mukobwa epfo kumutwara, nukuri ko imana ujya mukobwa muraberanye, iyo mukobwa aragutahura ugatakaza ujya mukobwa, nukuri ko imana nukuri uzobuhomvye. None warihe ujya musi nari nkeneye amafaranga yo kugura ishishiro, warihe ko telefone wacuye? Si wambwira ngo telefone yari yuguru. Urabizi ko ari umuntu wambere watangiye kumira ujya mukobwa ngo ni sawa. Ndi mu bantu bake bari bamuzi. Twigeze no gukora ikiganiro ndamuvuga fresh ucurabikati ikiganiro cyawe. Ubeze neza ariko bode wewe urazi ko ari umuntu wambwiye ati bikore. Urazi ko twakoze ndashaka kumwereka. Warihe? Urazi ko nase ni video nari nafashe nayikuyemwo. Warihe? Nari mari ntabwo wabivuze. Thierry nawe niyo yafotoye igihe asoma igitabo igagira memoire. Kutasuye kumuhamagara ngo muhe deal rero. Yarihe ko yazimije telefone? Wewe nta minsi call irimwo. Yaba Thierry yaba Mbasha ntavyo yarazira amajiki barahaye ubutumire kuko agikoresha ikoti narinze ngo agirazi wawe. Okay. Cha abagenzi narababonye mugabo ntaco bizoba tu. Ikibazo twe ntiturabagenzi, twe turabavukanye. Abavukanye narababonye. Arakubwira ngo urumva ngo hageze bati baragura bona rero inzoga zabuze. Ndiko ndazigura ku cupa. Ngo urumva ngo je mu gatondo ngo nzomba umurondera ni mushobora kumuronka ko telefone y'idimiki. Wasubira titi yakublotse. Ngo urabona ngo urumva ngo telefone ngo yacitamwo code après 2 jours byaheza ruko abonye amafoto. Ale. Uwasijewe kabisa. Nacho. Bode meze neza ariko. Chemeze neza. Message waronse nyuma ya rujya rubanza. Reka je ikibazo cyanje giheraho. Yego. Message waronse nyuma ya rujya rubanza zari zingana gute zavuga gute? Bo ni message zivuga yuko ngo ntatumiye abantu. Hari Olivier Hagera. Olivier Hagera Olivier Hagera ni inshuti. Gitangaje Hagera. Gahunda yambwiye ati ngo program yose nagaye ko Warubizi nayo kutambwiye ati ejo kuzogenda gusaba irembo reka nkuru muti. Nazo kari Mutwa yari yayimubwiye, data wacu yitwa Mutwa. Yari yayimubwiye muri Canada. Okay. Yaramuhaye liste yose irembo. Olivier muhinde. Oya ni Olivier Hagera n'umukire. Ni Hagera umukire. Olivier Hagera ni umuboss. Afite amafaranga ba muri Canada, afite amafaranga. Urucura reka kumubwira ivyo rubanza rwawe. No usa predote nibatumira. Predote nibatumira. Predote mu bisanzwe bwe iwacu hagenda abantu 2-3. Mugabo gusa kubera urumva amafoto yaciye aba viral ku marezo yose. Abantu bavuga ati kutatubwiye barayibonye. Haracasigaye dote asigaye dote. Asigaye na mariage. Asigaye gutwika. Mariage civile na religieuse. Otozikora. Tos. Cyangwa zokora civile. Na shwamfisi. Bambasha sibo baza bambesha, so bantu bambena basanze mu masengero. Uyu mbasha uyu. Mbasha ntarusengera jamo. Jendi cyabona mbasha ntarusengera jamo. Nta n'umusirikare. Gikarasira rongora abantu wagiye. Nawe yoje ku maziko ntarusengero yinzi. Abatipe rero ako turamuha mikro rimwe ige arega ashobora mumbarize mariage ya Karasira. Ko mubaze kugira je mikiri hafi. Bash. Wewe si umuntu wa mbere wambwira ati urusengero kutajaye. Sinjaye reka. Mariage ya Karasira byagenze gute? Karasira yagiye mu rusengero bizasikura ngo naragiye. Nabo birasinsiguro kuri we. Bisigura iki? Bisigura. Simwe mwatubwira ngo nduye masengero. Se mwatwigisha mudukomeza imitima. Byaheze gute d'abord? Byaheze gute? Ntibyaheze. Sa? Ntibyaheze byohera gute. Mugandi baza ko mu rusengero je muzoza kunshigikira. Yego tuzoza. Ubuke yuko ni mwanzo sigara hanze rusohotse tubananye urubanza. We mu rusengero ntuhonyora. Oya. Sa? Mbe urazi ko ntaje kwibarutsa Karasira. Twaragiye wese. Umwana we yamwise gute?
tana amazina y'ikirundi nk'atatu. Atatu nkanje. Je ka mwamikazi kitwa Mugisha kaze mwamikazi. Truwa. Kandi karasira ni wacyabona. Asana karasira na atatu y'ikirundi. Nase gihembe. Arabe yabeshi twa Kiriyani. Abajama n'ababeshi. Baraza ngaho bakaduhesha. Yitwa Kiriyani Ruremesha. Kiriyani bisigura ngo segihembe yaratubesha. Niho nacibuka ati kumbe wumve mugabo imyemere burya ni mu mutwe. Ni mu mutwe of course. Sivyo? Hari ibintu ubwirizwa gukora kugira ntagera butsitaza. Kuko hariho imigigo utayikoze ugira butsitaza. Tuvuka mu miryango, sivyo dufite twakuriyemo tugomba kubahiriza. Sinzi ko gabibuka umukinyi yigeze gufira muri terrain ahambwa gikristo kandi ari mu mizirima. Nyina yari mu Kristo me. Ariko bavuga bamwe bavuga ngo yarapfuye mu idini abandi ngo aracari. Zari mari kora ko ngo umuntu amaze gushengera urubanza rufatwa n'abagihari. Urabona ngabo umuryango voilà c'est ça. Bravo. Hari abandi amaze guhambwa nk'abisilamu kandi bavana rero byose nibisigara mugabo urumva wewe nturi bwihambe. Yego. Urabona? Utegeza kubahiriza ingene babimeze sivyo? Oh yeah. Je naje urumva mfise umuryango mvamwo nakuriyemwo mfise n'imyemere kandi nkeneye imihezagiro yo muvyeyi. Kandi n'ugiye gutwara fisi imyemerere yiwe. Imyemerere yiwe. Okay. Ni mpamvu je no kwintu cya predote harabaye intambara zikomeye. Okay. Mama yambwira ati wewe ntugomba kuja kuri predote. Mugabo nanje iwabo n'umukobwa bakavuga ati no tuzokugamika nde. Ni mico. Bobo iwabo kuri predote umuhungu aragenda. Mugabo natwebwe iwacu mico iwacu umuhungu ntagenda. Bishaye brizeye gushira ku munzani. Ndashaka kumenya aho nyene kuko n'ubundi ariko dukurikirana kukarashaka kukumva. Mama ati ntugenda ati twe kuri predote tugenda turi abantu batatu. Nabo rero predote niho bagaburira abantu usanga abantu ari gikosi ko natwe iwacu naho. Dote utegeza kutugaburira. Ko natwe kuri mariage turagaburira abantu bose babaje. Oh yeah. Ko tuvugira ati predote ntitubigira birebire. N'uruvugano. Haza abantu babiri batatu bakaza. Oh yeah. Natwe yabona umukobwa. Uwo munsi no musi abatumiye bose. John ni sake banza ni sake ngana gutyo. Uratemagura. Bishara bananiye guhagarika. Nga kuri doti. Ikazozi hagati. Mama mwami kati ndazigana arakiraho. Bazi yaranje barondera umuhinga kubyo isake izihagaze gutya. Si mama dead. Ibihagaze gutya. Ndashaka umbwira ingene wa convince mama kugira ngo uje. Sije na mu convince. Je ofete ibintu ari by'imiryango n'iby'imiryango. Haci hakora imiryango. Ni imiryango bonyene bayaze mama mugera kukanyuma ati mu mico y'abati baragukera kandi mama ageze mu rubanza. Mu nyuma cyambwiye ati ubu ndatahura impamvu bakubwira kuza. Bive n'ingene bari batwiteguriye. Okay. Wavyumva? Twabuze na park. Twasukura parking aho do park imodoka. Abantu bari benshi cyane. Asante sana. Urubanza babwita mu rugo kwa Mutama. Bari batwiteguriye. Urubanza rurabaye. Simbizi yo kuri social media jewe nzi asa nk'utandukanye. Agenda yoze. Naga scrabo. Simbizi nibuka umwe mu bantu bakwegereye cyane. Uramuvuga niba bishaka yacavuga ngo naciye menye igituma ari wimwesheje. Ego urazi Gari nagiye kuraba umukobwa wanje itwa Kaira. Ne nawe yavuze iryo jambo. Twari kumwe Kaira. Atyache na uri mambo ari wimwesheje mwana wanje. So umukobwa aciye ubwenge by the way. Ati ngo mbona wimwesha. Simbi abantu benshi baravuze. Umva n'umwana wanje arabizi yuko ntoga. Simbizi bamwita amazina menshi kuri social media ngo sinoga ariko numwe mu bantu abari hafi cyane n'abana biwe. Ndaza amafoto menshi, ndaza ingendo nyinshi wakoze umwana wawe kuko numwe mu bana ushingira inta yuko abu wa mbere. Nkaca ndabona umunsi ngene uri close na mwamikazi.
birerekana simbizi atandukanye gatoyi n'ubyo babona kuri social media aho abantu ivyo bifuza kuko wagize uti nimba udakunda ivyo nkora hano kuri social media urigira nabaha ibikora ko nabaha ibyiza bona muravyirengagiza yego nubona yuko bijya bintu rero no munsi ubahereza bari abantu bifuza gutakaza umwanya bishobora kuzana polemique ku muryango madame swat umwana wowe ubihendoringa gute kugira ngo ufise chemistry umeze kujya n'abana hama social media ukayihindura basaza bamwamikazi d'abord ari umusaza yamubwiye ati kwera bivanye n'amakomantere haravuzwe amajambo menshi d'abord sibyo apari d'ivyo ngira sibyo gushika ino saha baracabanda bapostinga kwera ndafise ukuntu namuhisha mu maso mugabo abakunda yuko abafise iby'abandi babona amazuru je sinivyo amazuru ibyo bayabonye niyo bayakuwe jewe sindi mu bantu bagaburirwa n'izuru munana hari abantu bagaburirwa n'amazuru jewe sindi muri liste y'abantu bakora akazi kubw'amazuru genda umuntu ndatena genda umuntu wa bose urabona kandi ni mu bantu urabona dernièrement ama post y'amazuru dernièrement inama nkenguza amateka yarikira irasaba ati yuko ningingo mengo ya 295 muri constitution isaba yuko inama nkenguza amateka yari ifise 5 kugira bafate barabe yuko ivya quota ethnique by'amazuru ko ama ethnie mu Burundi barabira ku mazuru twe tuvuga barabira ku mazuru uravyumva hari abantu ngabari mu maposte ko ari abahutu hari abari mu maposte ko ari abatutsi nabandi ari mu maposte ko ari abatwa abo barahari abo na maposte ari yubuzi ari uko nyene meje sindi muri abo ibyo nkora sindabikora ngo ndabikora ko ndi jewe maniraga ba Idris umurundi you understand uno munsi ndi mu bantu bakora sivyo nakunda kuvuga ko inama nkenguza amateka yarabisabye yuko ayo makota ethnique yovaho bicaritse n'aba twe ntibaje kuduhanuza bigeze baza kuturondera twebwe aba influencer natwe dukorera mu mbuga twebwe aba artiste twe turirimbira bose natwe ngo tugira icyo dushikirije je ndi mu bantu nari gusaba ko amakota ethnique yovaho kubera je ndazi neza yuko imiryango ahubwo par contre imiryango akaba ariyo twavance nivyo nasokurira twigisha Petero Nkurunziza uvuze imiryango menya ati bige nese ndumunyoni none jewe je ndumunyoni ndavyemanga none mbasha nyemera ko ari umuziga arabyishimira ko ari umuziga ni mu baziga bane mw'abahutu n'abatutsi bose bamo ndani bari uzuye aba mazuru ni bose sibamo bazigaba bamazuru mu banyoni bose ni barimo sase alo je umugore ngomba kuza n'umusafukazi afisa amanyama bameze nk'abahanza kati urabyumva iyo minabiyo urabyumva so rero bamaze gupostinga ivyo harabavuze ibi byashe bikurikira grand frère umwe wiwe yacamubwiye ati we warongoye n'ikinyamakuru ngo murongo n'ikinyamakuru apana umesha makuru ikinyamakuru wowe murongo n'ikinyamakuru ati ngaho uzokubitwa ibitero by'akaja kwa byavanye na post NELLY NAT yanditse NELLY NAT yanditse simbizi arongoye ikimuga arongoye ikinoni biramuraba none nawe natwereke basi ni beno bwa gute Jesse nukana kandi NELLY NAT yarakubabaje nta kimwe ugenda mutahura yarabuze n'umuhayambu rero iyo umuntu yabuze yarageze kunyikubako naranse Neri sitaki nanse sindimwo rero azovuga amanja yevuga izaka Neri sindaguha nako atagize simbizurihe igihe twaza aha kuri Samuel Hope niwe muntu wambere ngeze icyumba kizimbye ngo basi ngo uzoja kuri Samuel Hope bugura so yatubwiye ntambonye nga narakubonye sineri yanzanya urabimva aravuga ngo urumva ngo kiyashumye ngo yene VIP ngo uzogifata Neri kuri Samuel Hope nzohazana mwamikazi atani papromo ya Lindomie muje kugira honeymoon
yaje mama mwamikazi cya cyumba nyene yari yifuza cyumba familiar cya cyumba familiar na kamwamikazi hajya nande kimwe ntuzenya NELLY NAT yari yifuza yuko ngo tugirira mu byo bitufanye bitubusu utwaje nawe miye uyu simbizi ahantu bava bibaza ngo uri kuranguha oya okay igihe bugurura ngaha ntiwambonye narakubonye nazamwe nande watumiwe na NELLY yashaka iki arankwega no mu cyumba ngo none simbi niyo mpamvu bashiye bashira security hajya babanza kugusaka baraskana baraskana of course niri babwiye none wewe usigaye ukora PSI imirundo amakarato iki amakarato yi sibari biskane pare aenda kwika amashakoshi arakwega gukya ibintu bitugani amashashi biodegradable ama pièce ari bavuga biodegradable mwijambo rimwe NELLY NAT adukeneye isuku simbizi arahakana naco gituma NELLY NAT yarataka simbizi agiriki mvuze nti mwijambo rimwe nyuma y'ivyo vuze NELLY NAT yifuza simbizi yaramwanse yashaka jewe ndiyankira wazaka arico gituma kwacaranya nka uno munsi naransi shobora NELLY shobora ubwo rugo rwa rumeze gute uhendoringa gute social media na family family barabita barakora akazi okay je for example kanda go example ya ka imwe yabaye mu bantu bambere je ama support mama rimwe okay mama n'umudiakoni mugaba mama aratahura yuko akora akazi kandi mama aratahura neza yuko ibi nkora bifise aho bro urazi petit frère gaja muri Canada petit frère umuntu yamwakiriye muri Canada urabyumva n'umufana wanje okay yitwa Jean de Dieu aba mu mujyi witwa Saskatchewan urumva bro yeah uwo muvandimwe yanterefonye nkuno munsi agomba kundunyikira 100 dollars canadien acambwiye ati nabanje ho gutelefona numve ko ari wewe urabyumva hari umunsi ya edition ya mbere ya platform show okay gatariki petit frère asigaje imisi nk'itatu riri ndege kumbe n'umuntu Imana impaye mu nyuma byarangiye ariwe mwakiriye petit frère urumva bro ego ko petit frère ano yaronse ishuri muri Canada hari ku birometero nk'ibihumbi 200 n'ahantu byasaba yuko ashikira urumva bro nuko woronka ishuri mu Cyankuzo ubimakamba bugero Jean de Dieu niyo yamufashije ara mu compléter ibipapuro n'ibiki acaronka action yo kwiga en ligne urumva bro ko na petit frère yageze muri Canada asanga n'ivyumba bamaze kweza kubifata byose kugira bagoye chambre byasaba kukibukinga une année avant uravimba bro ego umunsi mwamikazi avuka uravyumva c'était le 14 janvier 2022 no munsi petit frère byasaba umunsi wa nyuma urumva umunsi wa nyuma ukuyandikisha uko bamwakira ajayo abantu bita Saskatchewan asanga hari kure d'abord yagenda data wacu nitwa Mutwa namukiwe hama uwo Jean de Dieu nyene kuri yamenye kuri social media okay niyo yamufasha petit frère urumva nk'iyo act yabaye mama yaciye atahura tukumbe bya kakazi bya bintu akora kafisi cyo kungura uno munsi kano kazi karankwera okay hari abantu bazi yuko ati urubanza ko d'abord hari abantu bibaza yuko urubanza rwanza ari umuryango uri kurarukora yego c'est vrai urubanza umuryango uri kurarukora mu ngana arimo kuboko kw'iwanje kandi ibice binini cyane yego je mama namubwiye ati n'umugore wanashaka namubwiye ati ire ku rubanza ndarukore urabyumva kuko ni narukora nejo ntuzonyubahira akazi turi mu rugo hari abantu akazi twe dukora bibaze ngo na mablage ngo nudukomedi ngo tugenegene nejo higa ejo ndazi neza yuko kuri mariage wanje musi nagira mariage ndazi neza yuko ari abayobozi
hari abantu bakomeye mu gihugu bazoba bari baje kuraba urwo rubanza yego nkeneye bazobone urubanza rw'umu entertaining ngene rukorwa okay sivyo kugira ejo nitwavuga bazovuga ko bya bintu ni ibintu bikomeye cyane nibabona ingene ivyo ndiko ndabitunganya sivyo bizotera intege nuko bafata ingingo zibereye ku buryo dutera imbere do plus uno munsi ushobora kuba natanguje umugambi wo gukora ivyunguka bigomba binkwera umugore bimubesheho peut-être ejo nibabona yuko utwo duke iyo sorosoro nkura muri entertainment bakabona ingene ibintu biba ingene bigenze bashaka gufata ingingo zituma ejo uzonsanga nanje mfise batima nkiya Samuel Hope yego mfise imodoka nziza ntagira mu mburugini okay peut-être no munsi ivyunguka bimpa mburugini sibyo ko ariyo bishoboye nivyo ego nivyo bishoboye kandi ko ariko mfise izindi responsabilité c'est ça mu bisanzwe ibi turiko turakora byose jewe ku ruhande rw'iwanje si vyanje ndaharura generation future en fait c'est pas about umuryango wanje gusa ngo cyangwa ngo abo n'ubwo ngene ibintu babibona n'ingene bavyakira ego je ikintu cyose ndagifata na entertainment bro tubayeho kubw'abandi wana iyi Samuel Hope ringa Samuel yayubatse yego none twebwe tudahari hari cyo bimatse oya yubatse kubw'abantu muri bus ariko mbona umukonvoyera agomba gufata n'aba bakiriya orkere ko akora kubera bo badahari natora ni uko mwene bus ya mukonvoyera adahari na wene mwene bitatu usanga mwene bus agomba gufata n'abo mukonvoyera oro twese ni service dutanga niyo byavyunguka nukuvuga ngo nyene amafaranga yangaje umushoferi none umushoferi atwara bisi umukonvoyera agashikirwa ufise bisi 10 wozitwara zose amakonvoyera hari kubera ko abakiriya bahari kubera abakiriya bahari mujya mukiriya haba yakuye do haba hari handi uwundi iyo byavuye bisuga twese turuko nagashene kagenda kabandanya ni shene amyo bisuye ko tubayeho kubw'abandi mugara ko te entertainment rero hari ahantu bicugaye biruguruka nibyo namubwiye n'abaririmbyi ati mwebwe umunsi mwaronse umunsi abaririmbyi baronse yego niwo munsi genzo wambaye umutunzi direct ntibizotwara n'umwanya munini mugabo ndifuza yuko ivyo bintu vraiment ndifuza yuko vyoba nkihema nkihari nzobibone yego ko nabigizemwe uruhara oya niyo mpamvu hari ingingo zimwe zari gufata abaririmbyi mbona banse kuzifata cyane ndazifatira nkiza exactly nkuno munsi nabwiye abantu yuko urubanza rwanje nk'ubundi amaze kuranka aba photographe abandi bose urazi ko mumanze ko bibimbira mu photographe nzomuhemba ngahe mu cameraman nzomuhemba ngake urazi ko turiko turanegosia ku mafaranga bazomabwira baze gufima urubanza rwanje oh yeah barufate ntihagire uwundi azoza ati ntihagire uwundi azoza kubera ikibe ko arabona visibility raba example naguha naguha example simple raba predote gusa yanje amafoto ngene yasirikiye tiambutiage cheba de kandi yari amafoto meza cyane umfotografe yafotora muzi oya itwa Kevin n'umpeti ni forme kandi akora imanza zizimbye ni Kevin naramubwiye turi Kevin izo foto nta logo shira ko ati wapi ati niba bapeti bamaze kuibrandinga carahetse akora amadiri yiwe kimya we dakenera amazina mugabe buke yuko ari abandi mugana we yarambwiye ati yaje ntegeza kuyikora ko yarabonye visibility yanje ingene ingana bisigura yuko no munota aba photographe bari ko barambukinga sije ndababookinga ne bari ko barakubukinga bari ko barambukinga ibyo ni ibintu byokoze satubi ibintu byo gukora ba FIZZO bo bari neglige ntamenye yuko amazina yabo ari urudandazo je kuva mfashe ingingo yuko nkora ikiganiro uko bandisha azo amafaranga amaze kwinjiza akirage usa neza none ntubibona none biranaboneka hano okay asi ndi munyabugeti cyane simba muri noro yego mukamenge kuri Kenza yari mu gatungura ari yambaye ubundi yari kubwiye aho mva ngo ibitoro nigenda ndabwira ngo ibitoro ngo oya wanyisabiye kuza kabisa igitoro urazi ngene kizimbye cyane mwino misi uraba nkuno miso cyane abutse
I appreciate that bro. urayibona Yeah man. haravuga ngo imburugini ingwa igitoro Ku muziki mwiza kandi. urindira imodoka ntigoye kugura igoye gutunga Igoye gutura. none na Bavuze ngo mwana ntabwo na boss nubona ko ayiparitse ntibayigonze ubona yarakoresha iki ngo mwana go oya boss Samuel ngo imodoka yewe ngi jyaje bayimanyuye iraparitse haya kandi arashobora kuja mwibarabara hajya igiye tarata nigikunda. none voilà nibindakubwira karaba sasa gumagara ngo afise fuga rende umunsi umwe yagiye mwibifu bakayisatura kandi bakarabaza sasa turo je gwanje nawo satura ico satura cyose yajya parabrise kwa Samire itara ryayo ni 20000 nakira nindira gato. Speaking of Karabasas hari umuntu yanyibibanga arambwira yuko igihagwara umuntu wa mbere muri entertainment yagiye kumuraba ni wewe na Edis bivuzanye ziri seriye cyane twebwe nta mabifu dufise nako ndakubwira kwanza ibintu bakarabasase bari gukora karabasase gushika ino savya munaniye kugenda gukwa very nice uravyumva bije gute oya rindira gato rindira nko ndakubwira about urubanza gwanje ikintu histoire ngomba guhindura urubanza gwe no guhindura histoire muri manje urubanza gwanje rufise ama stand stand urumva rufise ama stand nakojya ko Mike stand expo next ni izo bari expo okay kote ya image hamaze gufatwa kote ya decor bari yaramaze kuyifata Raje umuntu agwa decor decor wengene ryari umudade karambwira ngo decor ngo ni miliyoni nduya iyo decor rero ishajireta yo peke ishajireta yenyewe bose bakene visibility ndugo yango okay je nababwije ukuri jewe ntuzoza ngango ndaguha amahera hama uze kudekora dabo ni decor urubanza rwanje urazi neza ko izo foto zizosirikira nzoguposta uyipostinze iba viral kandi hata urubanza rwanje ruzoba kakare ko ruzoba muri juin nuko ruzokugurura ibindi ayandi madiri yose ku mufotografe azokora muri sama ku mukameraman azokora muri sama ku dekora azokora muri sama nikibanza nzokora mu rubanza kizoba cugurwa amandi madiri yo muri sama kuvuga abantu bazobivuza gukora aho simbizi byose ni diri yakoreye dekora yarinde fotografe yarinde ingoma zavuga igende urumva abantu bose negeza gwa madiri come on man cunsigura rero ngene jewe ni coupe diri wowe uzosigare mu vyunguka nagwaye kandi vyunguka negative ebo bize kandi awezi kabanje menya yuko nibitoro bizonyobwa baramaze kubibukinga jire okay urazimyera yuko baranye harabakire bashika kuri batatu bafisa amastaje baze kumbwira ati jewe nemeye ibitoro uzokoresha kandi bari serie apana bya bindi byabamesha bigira baze ivyunguka visibility okay uravyumva gawe ndakumva cyane abo ndakubwira bagiye baranye imihari ngo agiye gukwa gutubwira ati sinagiye gukora ari predote kora bazi ukuboko kwabo byo je ni business ni vyunguka utabona mwe inyungu zawe mu rubanza rwanje ntuzorutse okay ndushiremo ukuboko utabona mwe ivyunguka niko nabwiye abantu bose baba juste aba cyangwa dukoramo apane by'umuryango kuko niyo mpamvu rero na mu muryango manda bateguza kirikare bazotangare bari yakira niba abona umurundano abakameramani babaye benshi gusumba ba invite ni vyunguka none umwe ni yama unda kama wote nabambia nje mupige foto uzoma menshi niyo nzo posting abandi nabazo kwipostingira ukwabo muhe mikrabu cameraman uvuze gute Jena rero ndati je mu rubanza rwa Simbizi nzagufotora muri dote kubera nabafotoye n'umunsi wasoma igitabo umunsi asoma igitabo mama mwamikazi n'umuntu wari umfuko photographe nanje yo aize imyaka ingana imyaka 4 bako turambanye na mama mwamikazi hari abantu baje bana ngo nibishasha ngo nakavumbuye mu kabare ngo cenda kanyarutsa ngo gafisinda
je nabafotoye haheze imyaka ine ari muri 2020 igitabo ndibuka uwo munsi twaranyoye turarya ntanavyibuka nuko nashitse muhira Mutama nico yitwa no muri dote uzoza gufotora uzotanga ngahe kugira uze gufotora umenda kubikira place turaza kuyivuga mbwa ntazoba munsi ya 5 sacha etwas Deril kugira nzogwe exclusivity inkuru izoguma ari wewe wenyene ego erega umenye yuko kandi attention kone yamesha hakiri kare abakameramani bazoza bakabambia abwezekani azojya umuhari kubera ubura bookinga Rerili TV show bira bookinga content ya mapema urabizi ko mini content nyenewe ni cameraman uravyumvaga mwene wawe arino ku bookinga news birumvikana ivyo bizovugirwa inyuma ya kamera birizale basi bizovugirwa inyuma ya kamera basi bitahura ale sinzi kurwa tahura nakusoma vizuri kura bisoma nakusoma vizuri maana ko urubanza rwawe ni deal voilà kandi bisaba rero deal gira yuguru yandi ma ni deal gira kubandi namba simbizi yabitanguje bangine batafanya nini batafatisha kaka reka tugende gatoyi hano hantu kandi urumva sinzi ko wibuka dernièrement narigeze kugurisha urubaka kwa karabasasi baranze kurugura muga ibitenge FIZZO yahonyoye ko byose byaraguzwe karabasasi iyo boka yo wari naragurishije nimba atari binyoma naragurishije ibitenge FIZZO yahonyoye ko okay babiguze 1,240,000 uri sûr bitatu okay ku munsi ya show abafana biwe okay nuko ibitenge namusasiye ko aeroport byaraguzwe byose ayo niyo mateka ko sinzima uko niko none ba Cristiano bafata ubrasare bakabutora bagacha bugura amayero ibihumbi none mu Burundi haburiki ni juste gusa nakano gusa gato yo gusa duhindukiriza c'est possible uribaza yuko ubuzima baririmbyi babayemo ari bwo butuma abene gihugu cyangwa abafana babo batabashuhira nkuko byari biri ningingo bakwiriye gufata